Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mutitabira neza. Hariho abariko baragurwa n'amasaha. Imana ishimwe. Amen. Mwanya ni w'Imana. Ndi wacu. Dushimira Imana kubwo igitondo ciza, igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kuvugana n'Imana, igitondo cyo kugendererwa n'Imana. Imana ihezagira abakomeje kwakira. Havuzwe byinshi mu ndirimbo, havuzwe byinshi mu baturongoye mu bitandukanye. Rero tugiye guteba cyane, ariko tubahamagarira gusa gukomeza kwakira icyo mpemu yera, akomeza kuvugana n'umutima wawe no muri kano kanya avugane nawe. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba dusoma amajambo y'Imana, si magufi mugabo nahari umwanya kubw'abantu bataba bafise Bibiliya, reka tuyasome. Amajambo umukozi w'Imana yaciye kejo mu gitondo. Mu gahinyuza kabaye i Karumeli, maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose bo n'abakamenyi abakoraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati, muzogeza ryari kuba banyamujija nino? Asanga Uhoraho ari we Mana, nimumukurikire. Naho nyene niyaba Bayali abe ariyo mukurikira. Abantu ntibamwishura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera abarira abantu ati, ni jewe jenyene nsigaye mu bavugishwa n'Uhoraho. Ariko sinababwiye aho dusoma. Mumbabarire. Igitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 18 nahereye ku murongo wa 20. Nibaza ko ntosubiramwo ngira ngo je nasome mwavyumvise. Nuko nibaduhe amamasa 2 baheze, ngeze ku murongo wa 23, baheze bihitiremwo iyo bagomba bayibage bayijanjagure mu bikenye vyayo, babigereke ku nkwi, ariko boye gushirako umuriro. Nanje ndabaga iya kabiri ndayigereke ku nkwi nyene, sinshireko umuriro. Muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho. Maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro, iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga bati, iyo nama niyo. Maze Eliya abarira abo bakamenyi baba yarati, nimuhite mw'imasa mugomba, muba ari mwebwe mubanza kubaga, kuko muri benshi. Muheze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimushireko umuriro. Nuko babira imasa bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo ugashitsa mu mashoka, bavuga bati, ewe Bayali nutwumvire. Ariko ntihagire ijwi ryumvikana canke ikibishura namba. Basimbagurika bicumbagiza hirya no hino y'igicaniro bubatse. Bagejeje mu mashoka, Eliya arabashinyagurira ati, nimushire ijwi hejuru, erega n'Imana. Kumbure yahubiye ku bindi, canke hari biyifatiriye, canke yamaze urubanza, canke kumbure irasinziriye, mukwiye kwikangura. Nuko barashimika bashira amajwi hejuru, bikibagurisha intambi n'amacumu, nk'uko umugenzo wabo wari uri. Amaraso aravirirana. Maze igihe cy'amashoka kirenze, batangura kuvovota
gushitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera, ariko ntibagira ijwi ribitaba canke ikibishura canke ikibababara. Maze Eliya abarira abantu bose ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera. Asanasana igicaniro cy'Uhoraho cyari carahomvotse, riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha ico gicaniro mu izina ry'Uhoraho, araheza yimba umuvo ukikuje ico gicaniro, uburebure bwawo bw'amajepfo bwo kuzuzwa n'ingero zibiri z'imbuto. Araheza akomanya inkwi, abaga y'amasa, ayijanjagura mu bikenye vyayo, abigereka kuri izo nkwi. Maze arababarira ati nimwuzuze imibindi 4 amazi, muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi. Barabigira. Arababarira ati nimusubire ubugira kabiri. Barasubira. Arongera ati atembera hirya no hino y'igicaniro, yuzuza n'uyo muvo amazi. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi, aravuga ati ewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndi umusavyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se ewe Uhoraho, unyumvire kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, ewe Uhoraho, kandi ko ari wowe ugarukana imitima yabo. Maze umuriro w'Uhoraho uca uratibuka, uturira ikimazi cyo koswa na za nkwi na ya mabuye n'umukungugu urigata na ya mazi yari mu muvo. Maze abantu bose babibonye barunama, bashika hasi, baravuga bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Maze Eliya arababarira ati nimufate abo bakamenyi ba Bayali, ntihagire ucika n'umwe. Barabafata. Maze Eliya abamanukana ku mugezi Kishori, abicirayo. Imana idufashe. Haleluya. Nagomba dusangire ijambo amashi menshi kumwayakomye, murakoze kuyaha Imana. Dusanga ijambo mu mpfunyapfunya ivuga ngo uri umuhigo wowe usenga Imana yukuri. Imana ishimwe cyane. Uri umuhigo wowe usenga Imana yukuri. Igihe cyo kuba mu mwiza kirabaho, ariko Imana ishimwe n'igihe cyo kumurikirwa n'umuco w'Imana ko kibaho. Birakaza Imana kuko yubakiye igicaniro Bayali, acubakira mu ngoro yari yayubakiye. Ibyo rero birakaza Imana. Ariko uyu musavyi w'Imana Eliya aragenda ngo aramuraba, aramubwira ati imvura ntizosubira kugwa. Atari jenda yirekuye, atari jenda bivuze, kuko yari yishimiye iki? Yari yishimiye Imana yiwe yukuri. Kandi yarababajwe n'iki? Yarababajwe n'ukuntu ntuze Ahabu ariko bakamenye biwe bariko bayobeza ihanga rya Bisirayeli mu kubarongorera gusenga Imana izindi mana, abahushishije Imana yukuri ariwe Uhoraho. Maze igihe kirashika, imvura iratara, Eliya aragenda aho Imana yamubwiye. Duheruka kuyabwirwa ingeri Eliya yari ahantu ku mugezi, hati igihe nyuma y'imyaka 3 noneho yaje kuraba uyu Ahabu. Ashavujwe n'iki? Nuko Abisirayeli bari kubasenga izindi mana. Aramuhangara, kandi amuhangara mu gihe kidasanzwe, mu gihe abandi bavugishwa n'Imana bishwe.
mu gihe abandi bagaragaye ko bakurikiriye Imana bishwe. Eliya ngaha yavuze ati nsigaye ndumwe, ariko ivyo ntivyamutera kwikunda canke ntivyamutera ubwoba, ariko niho yahamagara rero uyu Ahabu ati hamagara bakamenye Imana baze, hanyuma uhamagare n'Abisirayeli kugira ngo uyu munsi bigaragare Imana y'ukuri yariyo. Bakamenye baraza, Abisirayeli baraza, arabapropose ati nimugire muzane imasa zibiri mutore mwimwe, hanyuma mwebwe mugire igicaniro canyu nanje ngire igicaniro canje, tuyizibage ntidushireko umuriro, hanyuma Imana iza gutibura umuriro azaba ariyo Mana. Atanga pari, arashinga n'abo bantu, kandi icyo gihe ntaho tubona yuko yari yaravuganye n'Imana yuko Imana iza gutibura uwo muriro, ariko Imana yari yizeye, Imana yakurikira, Imana yakorera, yari yarayimenye ko ari y'ukuri, kandi yari yarayimenye yuko iyo yisenze mu by'ukuri imutabara yishura. Ico gituma byamuhaye gushinga mu bantu benshi. Imana ikurikirwa n'abantu benshi, ariko we ahagarara wenyene azi Imana y'ukuri, ariko ntivyamutera isoni kuvuga Imana y'ukuri. Imana ishimwe cyane. Aba bakamenye ngo baraja barabaga imasa yabo, barayitereka ku nkwi, batangura gusenga, barasenga n'umwete mwinshi n'amajwi menshi, biterera hejuru n'ibindi byose bashoboye, kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, ariko ngo ntihagira ijwi bumva. Bayali ntihavuye yishura, Bayali ntihavuye igira icikoze, kugeza aho Eliya atangura kubashinyagurira, kandi yabashinyagurira n'Imana yiwe atarasenga. Ntiyari bwambaze Uhoraho kubw'iyo pari, mugabo yari yizigiye, yari azi neza Imana asenga ko ari y'ukuri. Arabashinyagurira, arababwira ati kumbure iyo Mana yanyu irasinziriye, kumbure iyo Mana yanyu yagiye gutembera, kumbure iyo Mana yanyu sihiri, nimuyikangure. Ibyo byose kwari uko yari yizigiye Imana yamenye y'ukuri. Nawe arashikirwa, abaga yamasa, acana igicaniro cy'Uhoraho, maze aratakambira Imana ati ewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndi umusavyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Yari isengesho ryiza, ntiryari rifatanye n'inyungu za Eliya. Ntiyariko arasaba ijumbo, ntiyariko arasaba iharage, ariko muri we yarashaka yuko izina ry'Uhoraho ryubahwa mu Bisirayeli. Arasenga Imana kugira ngo Imana ikore, kugira ngo Imana yerekane ko ariyo Mana. Imana ntiyatevye ngo itibura umuriro, irigita bya bintu byose. Mu nyuma Abisirayeli ngo barunama, baravuga ati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Imana ishimwe cyane. Kubera ko umuhigo urusenga Imana y'ukuri, urumuhigwe kuko wasenze Imana yo gusengwa. Haleluya. Urumuhigwe kuko isengesho ryawe ryatumbereye aho ribwirizwa gutumbera.
mu gifaransa numva no bivuga neza bavuga nti isengesho ryawe riri dans les bonnes mains. Iyo hanze iyo idosi yawe iri kuri nyene gukora ivyo wifuza bavuga bati iri dans les bonnes mains. Haleluya. To aho nziga inyishu nyene ni hiri ivyo bitumurema muri no minsi cyangwa muri no myaka dufise nyene cyubahira avuga ati nimunshikirize ibibazo byanyu. Ikibazo rero cyawe kandi uzi ko warenganijwe kandi uzi ko uri mukuri umenye neza ko cashikiriye nyene cyubahiro urindira ko kwishura utekanye. Haleluya. Kubera iki cashikiriye uwo gushikirwa cashikiriye ubufisi inyishu. Wewe nawe ko wasenze Imana y'ukuri uri umuhigwe kuko isengesho ryawe ryabaye dirije ryatumbereye aho ryabwizwa gutumbera. Imana ishimwe cyane. Uri umuhigwe rero kuko isengesho ubwiza bw'isengesho canke isengesho ntiriba ryiza kuko twavuze amajambo menshi canke make. Isengesho ntiriba ryiza kuko twasengeye ku misozi kuri stade canke mu cumba. Isengesho ntiriba ryiza kubera twasenze duhumirije canke dukanura. Ariko ubwiza bw'isengesho isengesho riba ryiza mu gihe ryasenzwe ryerekeye nyene gusengwa Imana y'ukuri kandi riba ryiza mu gihe ryasenzwe mu kuri no mu mpemu. Aho hose urashobora kuhasengera isengesho ryawe rikaba ryiza canke rikaba ipfa gusa rikaba uruyogoyogo. Ariko aho uri hose mu gihe isengesho ryawe riko ritumbera Imana yo gutumberezwa ko amasengesho kandi ukayisenga mu kuri no mu mpemu uri umuhigwe kuko Imana usenga ni Imana ya Eliya, ni Imana yishura, ni Imana yihesha icyubahiro imbere y'abanzi, imbere y'abatayizi. Imana ishimwe cyane. Rero uri umuhigwe. Itandukaniro kandi ryabaye hagati ya Eliya na Bakamenyi nuko Eliya yasenze Imana y'ukuri ariko Bakamenyi bagasenga Bayali. Naye handi bose barasenze. Bakamenyi ntibasenze. Barasenze kandi bakoresha n'umwanya munini kandi bavuga n'amajambo menshi kandi bagira n'ikoraniro ko bari benshi. Nabo barasenze ariko basenze Imana itumva, Imana itavuga, Imana itabishura. Ariko Eliya asenga Imana y'ukuri hanyuma iyo Mana irahaguruka irakora ibitangaza abantu babona yihesha icyubahiro mu Bisirayeli baratahura ko ari iyo Mana nyamana. Usenga Imana yumva. Ni Imana yavuze ati mpamagara ndakwitaba ndakwereka ibyikiza. Yo ni isezerano ryayo. Ikwitaba kuko yumva kuko yakumvise. Ni Imana yavuze iti uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nanje zokumva ndagukize. Ni isezerano ryayo. Irakumva. Rero kuba honyene isengesho ryawe ryumviswe imbere y'Imana biguhindura umuhigo kuko Imana ikuzi mu izina, kuko Imana igufise ko umugambi mwiza, kuko Imana yasezeranye amasezerano yo kuvugirira neza menshi ku bwawe. Imana ishimwe cyane. Muri Luka 11:9 agacavuga ngo musabe muzohabwa, muramutse muzoronka, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Musabe muzoronka, murondere musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Iyo ni Imana, ni faveur twahawe uburenganzira bwo gusenga iyo Mana muri ubwo buryo bwo tuyisaba ikaduha
nuko tuyegera tuyirondera tukayibona. Uri umuhigwe kuko iyo usenga ishobora byose. Iyo Mana usenga ishobora byose. Iyo Mana y'ukuri turiko turavuga ishobora byose, nta kinanira, ntaco gutera itogutabara, ntaco wokenera itoguha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izobirite kutugabira byose muri we. Ishobora byose, inkomezi ukeneye ziri muri yo. Ivyo mu buryo bw'impuye murondera bibarizwa muri yo, ivyo mu buryo bw'umubiri urondera bibarizwa muri yo. Rero iyo Mana y'ukuri ishobora byose. Kubona rero wowe wasenze Imana ishobora byose, uri umuhigwe. Nta dosiye wawe yonanirana, ahubwo ikiba gisigaye no kurindira inyishu y'Imana wasenze. Amen. Ibyananiye Bayali Uhoraho yabikoze. Imana ishimwe cyane. Bayali yari yasenzwe n'abamwemera n'abamukurikira, ariko biranga. Ariko Uhoraho arasengwa, arabikora kuko ashobora byose. Uri umuhigwe kuko iyo usenga iri hafi yawe. Imana ishimwe cyane. Iri hafi yawe. Kubwo kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, twakiriye Imana muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Nuko iyo tuyisenga rero, ntituyisenga nk'Imana iri kure, ntituyisenga nk'Imana itazi ibyacu, ariko tuyisenga nk'Imana iri hafi yacu, ituzi gose. Nukuvuga rero kumbure yaba waje kwirondera muri Amerika wowe tike, yaba akubwiye ati iri mu Kirundo kumbure byo kugoye kushikira, yaba akubwira ati wo kwigavye bikanga, kumbure ugaceka cyangwa ugasanga irahavuye. Ariko Imana y'ukuri usenga iri hafi yawe, kuko iri muri wewe, yahisemo kuba muri wewe. Imana ishimwe cyane. Ivyo biguhindura umuhigwe rero, kuko iyo wambaza iri muri wewe kandi ikorera muri wewe. Imana ishimwe cyane. Uri umuhigwe kuko iyo usenga igira ubuntu bwinshi. Imana ishimwe cyane. Abanyefeso 3:20 Paulo yandikiye Abanyefeso ingero ry'Efeso aravuga ngo nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nkuko ubushobozi bwayo budukoreramo buri. Imana ishimwe cyane. Igira ubuntu bwinshi. Iyo Mana ntiyishura ibyo twayisabye gusa, iyo Mana ntiyishura amasengesho mu buryo twasabye gusa, ariko iradusesekariza n'ibyo tutasabye mugayo ubona ko dukeneye ikabiduha. Uri umuhigwe rero kuba usenga Imana nk'iyo, yibuka wowe n'ibyo utibutse, igakora ibyo utari wibaza wowe ko ukeneye, ariko Imana yoyo ikaba yabonye kubikeneye. Ubwa nyuma uri umuhigwe kuko watowe nk'icabona c'Imana y'ukuri. Imana ishimwe cyane.
ijambo ry'Imana riravuga ngo mwebwe byabona byanje, kandi ko watowe nk'icyabona cy'Imana y'ukuri ni wowe kumenyekanisha iyo Mana y'ukuri. Eliya yagaragaye nk'icyabona cy'Imana y'ukuri, ntibyamukundira ko yihangana abona ingene Abisirayeli bariko barayoba, ntibyamukundira ko aceceka, ariko ahangara Ahabu mu gihe abavugishwa n'Imana bari mu gihe cyo gutotezwa no kwicwa. Ariko kubw'uko yamenye Imana y'ukuri iri muri we, ikorana nawe, igendana nawe, ikunda abantu, ntiyemera ko ihanga ry'Abisirayeli risaba izindi mana, ntiremera ko ihanga ry'Abisirayeli rizimira. Arahaguruka ahangara Ahabu mu bihe bitoroshe. Usomye imbere urabona ubundi umugabo yitwa Obadiya Umengo yabanje kubonana na Ahabu amutuma yabanje kubonana na Eliya, aravuga ati ningena kurondera hamwe noza kumubwira ngo uri ngaho, hanyuma nkasanga muhemu w'Imana yakujanya ahandi, ega yo cyicajiye. Cyasigura ngo na Eliya kuja imbere y'Ahabu kwari kugupfa, ariko kuko mu mutima harimo ikintu kivuga ngo Imana yanje namenye ntikazimangane mu Bisirayeli, ntihakaganze izindi mana, abantu ntibagakurikira izindi mana, abantu ntibakayobe. Arahaguruka ahangara Ahabu, kandi Imana ibana nawe iriyerekana. Bivuga ngo ibyabona by'uhoraho, abazokwemera gushingira Imana uhoraho, gushingira intaho uhoraho azobana nawe kandi azokorana nawe. Imana ishimwe cyane. Rero uri umuhigwe ko watowe ngo umenyekanishe iyo Mana, uri umuhigwe ko Imana yaguhisemo ngo ikorere nk'ibikorwa byayo, uri umuhigwe ko Imana yahisemo kwimenyekanisha iciye ku bikorwa igukoresheje. Imana ishimwe cyane. Yosuwa 24 14 15 14 gushika ku 15. Naho yes. Aravuga ngo none rero nimwubahe uhoraho, mumusabe mu by'ukuri ataburyarya, mukureho za mana basokuruza basaba hakurya ya Rwaruzi no muri Egiputa. Uhoraho aba ari we musaba, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba uhoraho, uyu munsi nimwitoranirize uwo musaba. Namba ari za mana basogokuruza basaba hakurya ya Rwaruzi, canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho n'abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira uhoraho. Imana ishimwe cyane. Kugendana n'Imana y'ukuri, gukorana n'Imana y'ukuri, gusenga Imana y'ukuri, turabihitamo kuko izindi mana zirahari kandi zaragwiriye. Ahatari Bayali hari abakuru, ahatari Bayali hari abategetsi batandukanye, hari abatunzi, hari abo twizigira bakomeye,
ziga ko ugutabagwa zaba yari zaragwiriye, ariko biboneka yuko gusaba Imana no kugendanira iyo Mana y'ukuri no kuyikorera turabihitamo. Umusavyi w'Imana ariko abwira Abisirayeli mwoye kuba banyamuja ijya nino. Ubutumwa bwiza Yesu yavuze ngo ntawe usaba abami babiri, ngo umwe yomureka agakurikira uwundi. Rero gukurikira Imana y'ukuri no kuyikorera no kuyishingira intahe turabihitamo, tukavyemanga, tukabigendera, bose bakabona ko turiko dukurikira Imana y'ukuri. Yosuwa rero yariko arababwira ati imitorere nimwitorere, mureke kujarajara, hitamo neza. Nimba mukurikira ababayari mukurikire bayari, nimba mukurikira iyo Mana y'ukuri mukurikire iyo Mana y'ukuri, nimba ariyo musenga muyisenge. Muri kino gitondo ndagira ngo uhitemo neza, uhitemo neza, kuko Imana ntitetereza. Itatetereje Eliya mu maso y'abansi biwe, kumburi y'Uhoraho yinumya rosoro ya Eliya ntawe ari kuyimenya. Inkurikizi ari kuba inyuma yaho kuri Eliya, ivyo arivyo vyose ngira yari kwicwa nabi, kuko yari mu bansi gusa kandi mu batembera Imana. Ariko Imana ntiyakunze ko Eliya amaramara, sirituke yasenze ibihwanye n'ubugombe bwayo, kuko ngo yashaka yuko izina ryayo ryubahwa, kandi byose nico gicaniro yagiteguye mu izina ry'Uhoraho, asenga mu izina ry'Uhoraho, kandi ibintu birakoreka. Rero uyu munsi muri kino gitondo uhitemo neza. Nimba warayimenye woye kujarajara, woye kuba nyamuja ijya nino, woye kwizigira ibi canke ibindi, utaye Imana y'ukuri wo kwizigiye. Kuba umuhigwe ntubihindurwa nuko wishuwe. Kuba umuhigwe ntubihindurwa nuko ico wasavye Imana cyamaze gushika, ariko kuba umuhigwe ubihindurwa nuko wasenze Imana y'ukuri, ukayisenga mu kuri no mu mpwemu. Iyo nyene ikaguha gutekana no kurindira tekereje. Mu gitabo c'Ingoma mu kurangiza, Ingoma ya kabiri, igitabo ca kabiri c'Ingoma 16 kambere gace A, aravuga ngo kandi inyonga z'Uhoraho zinyuragiranya mu isi yose hirya no hino, kugira ngo yerekane ububasha bwiwe bwo gutabara abafise imitima imutunganiye. Imana ishimwe cyane. Inyonga z'Uhoraho zinyuragirana hirya no hino. Haleluya. Uri hehe wowe? Hari ahantu uri inyonga z'Uhoraho zitokubona? Ni hehe wasengeye Uhoraho zitokubona? Ahubwo wasenganye umutima umeze gute? Umutima w'ubugororotsi turawukeneye, umutima wubasha Imana turawukeneye, kuko ngo izi nyonga z'Uhoraho zinyuragirana hirya no hino, zirondera hirya no hino
misi yose kugira ngo yerekane ububasha bwiwe bwo gutabara abafise imitima imutunganiye. Komeza utunganire Uhoraho, komeza urondere kugororoka, komeza ukugwanire, komeza wemere ibyo utari kwemera, wikorere umusaraba wawe kubw'izina ry'Uhoraho, hanyuma inyonga z'Uhoraho ziriko ziranyuragirana mu isi yose hirya no hino zirakubona kandi ziteguye kugutabara. Ni kuri aya majambo turangirije ko ijambo ry'Imana no kuyitamo kugira ngo dukire urupfu. Twabonye ingene bakamenye mu nyuma Eliya yashateka ati fata abantu bose mu bice, fata abantu basenga imana zitarizo mu bice, fata abantu bayovya abantu mu bice. Bisigura ngo gusenga imana zitarizo bingana n'urupfu, bingana no gupfa. Abayizeye, abayubaha kugira ngo ibagirire neza. Imana igira ubuntu bwinshi, Imana ibera hose icyarimwe, Imana itari kure yawe. Iyo niyo Mana twamamaza. Rero hakaba hari umuntu ngaha avuga ati sindizera iyo Mana, kandi sinari bwamenye iyo Mana y'ukuri, canke narayumvise ndavyirengagiza. Akaba yifuza kuba mu rutonde rw'aba bantu bagirirwa neza n'iyo Mana. Akiriza ikiganza tumusengere, akiriza ikiganza tumusengere. Ntibiteye isoni kwemanga iyi Mana y'ukuri, ntibiteye isoni gukurikira Imana y'ukuri, ntibiteye isoni kuko utazoteterwa imbere y'abansi bawe, ntuzoteterwa imbere y'ibiguhama, ntuzoteterwa, ariko izokwihesha icyubahiro. Umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko avuga ati nanje ndakeneye kugendana n'iyo Mana désormais, ndakeneye gukira urwo rupfu rw'ibihe bidashira, ndakeneye gukurikira Imana y'ubugingo apana Imana y'urupfu. N'akaryo keza ko guhura n'Imana y'ukuri, n'akaryo keza ko kwizera iyo Mana kandi ikawugirira neza. Ntihagire ubutinya, ariko kandi twese twarakijijwe twabishimira Imana. Kubigaragara ntawe uriho, kandi ngira ngo ntawe tujanira n'iki. Tugiye gusenga kandi nk'abizeye Yesu, nk'abakurikiye iyo Mana biciye mu kwizera Kristo Yesu, kugira ngo Imana iturinde kujarajara, Imana iturinde kuba bamuja ijya n'ino, Imana turinde kwizigira imana zindi, Imana iturinde guheza nabi kandi twari twaratanguye neza. Kugira ngo Imana iduhe umutima wo kuyemangira no guhagarara imbere y'abansi b'Imana, twemye dushingira intahe iyo Mana, tuyivuga mu batayizi, tuyivuga mu bazimiye, kugira ngo ubushobozi bw'Imana bukorera muri twebwe buhindure abantu ihanga ry'Imana. Rero abo twosengana muri ubwo buryo bavyaguruke dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana uhambaye kandi ugira neza, ushize hejuru izina ryawe muri kino gitondo. Turagushimiye cyane igihe gikwiye kigeze watwimenyekanishije, tukamenya kuri Imana y'ukuri, Imana yo gusengwa, Imana yo gukurikira, tukamenya kuri Imana yo kwemangirwa,
Imana duhamagara tukabona, Imana twizigira tukabona ko zibitangaza, izina rya Yesu Kristo. Turakiriye uwo mutima muri kino gitondo wo kumva ko turabahirwe, kubona twaramenyanye nawe, kubona dusenga Imana y'ukuri, kubona dukurikira Imana y'ukuri, Imana yumva kandi Imana yishura. Turanezerewe muri kino gitondo, turakiriye Mwami Imana umutima utekanye kubagusenze, ariko Mwami Imana bakaba bakirindiriye inyishu. Turazi neza kuri Imana igira neza, turazi neza kuri Imana icinzira aho zitari, turazi neza kuri Imana utirengagiza gutaka no gutakamba kw'abantu bawe. Uhabwe icubahiro muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo, kandi uganze mu bantu bawe Mwami. Shigwa hejuru kandi mu mitima yacu, dukomereze Mwami umutima wo kugushingira intahe, umutima utirengagiza icuri, icyo twakubonye ko, icyo twakumvisemwo mu izina rya Yesu Kristo, kuko watugize ibyabona byo kugushingira intahe. Uhagurutse Mwami Imana abantu bawe, abakumenye Mwami Imana udukure mu itiro mu izina rya Yesu Kristo. Twasengewe cyane n'umwungere wacu mu izina rya Yesu Kristo, ariko Mwami ukomeze ukuze uwo mutima wacu, kugira ngo Mwami Imana dukuremwo kwirengagiza, ariko Mwami Imana duhagurutse nk'umubiri umwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami Imana twubake ishengero ryawe. Urakoze, tugushimiye iki gitondo Mwami, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko watugiriye neza, tugushimiye impande zose Mwami Imana ingene wagiye uratuzitirira, tugushimiye ingene wavuganye n'umwe umwe muri twebwe izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Mwami Imana ko tubitaciye mu kanwa kanje, muhemu wawe azi kubivuga neza kandi azi kubishitsa mu mitima y'abantu, kandi akavyubaka kandi akabiteramira Mwami. Izina rya Yesu Kristo uhabwe icubahiro. Tugiye kuva hano ujane natwe Mwami, uhezagire ishengero ryawe rigenda, urihezagire Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo mu bikorwa byabo bya misi yose. Kandi Mwami Imana tuze dusubire guhura nk'ikoraniro ryera ryejejwe rishima izina ryawe, kandi Mwami Imana ryambaza Imana y'ukuri, kuko Mwami Imana twahisemo kugukurikira. Uhezagirwe ubu n'ibihe byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen.